turashimira Imana rero ko igiriye ubuntu bwo kugira ngo dushobore gusangira ijambo ry'Imana n'ubwoko bwayo. Yitwa Alexandre Ndayishimiye, umwe mu rwaruka rwa hano agiriye ubuntu, ndagira ngo nshimire Imana webeye ku mutima ko abarongozi b'ubuheshe bashoboye kwemerera komite y'urwaruka ko ushobora gukora kino gikorwa. Nshimire na komite y'urwaruka yoyo yashoboye kwiyumvira ko ikemera ko ashobora gusangira ijambo ryayo n'ubwoko bwayo. Haleluya. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana, ndabasabe mutekereze. Ndakunda agacerere mu gitabo cyo Balewi igabure cya 6 umurongo wa 12 n'uwa 13 avuga ngo, nuko umuriro wo ku gicaniro uze wame waka ntuzime, umuherezi aze yame awucana, awurunde ko inkwi uko bukeye, aheze azigereke ko ikimazi cyo koswa, acosereze ibinure n'ibimazi bishimwe. Umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzime. Sabe Pascal aza dusomere aha mu Balewi ikigabure cya 10 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5. Ushaka kwinjira mu ijambo. Nadabu na Ahibu bene Aroni babira ivyotero vyabo, babishiramo umuriro, bashirako imibavu, bayosereza Uhoraho. Umuriro urahuwe ahandi, uwo atabageze. Haza umuriro uvuye imbere y'Uhoraho urabica, bagwa aho imbere yiwe. Mose abarira Aroni ati, ivyo nivyo Uhoraho yavuze, ukwera kwiwe kuzogaragarira mu bamwegera, kandi wazoherwa icubahiro imbere y'abantu bose. Aroni arumirwa. Maze Mose ahamagara Mishayeli na Elisafani bene Uziyeli se wabo wa Aroni, arababarira ati, nimwigire hano muterure abiwanyu, mubakure imbere y'ahera, mubashane inyuma y'aho bashagaje. Nuko bigira hafi, babaterura mu makanzo yabo uko bakambaye, babajana inyuma y'aho bashagaje nk'uko Mose yabigize. Amen. Arakoze cyane. Tubonye ijambo ry'Imana ritubwiye umuriro ku gicaniro uze wame waka. Mbega igicaniro cari he? Mbega igicaniro ni iki? Mbega igicaniro cyari gifite akamaro akahe n'ihanga rya Isirayeli? Igicaniro cyari hagati, cyari mu ihema, kandi icyo gicaniro Imana yari yarabwiye Mose ngo acubake. Kandi amaze kucubaka, iri jambo ry'Imana rivuga ngo azarondera imbaho z'umushita, z'igiti cy'umushita, aziryamike kuri ico gicaniro. Izo mbaho zava ku giti cy'umushita. Icyo giti cy'umushita cyaba mu bugaragwa, cyakuriye ahantu hatagira amazi, cyakura kigowe cyane, cyakura cishwe n'izuba, cishwe n'ukubura ikintu na kimwe, cishwe n'umuyaga. Byagereranywa n'imibabaro ya Yesu Kristo. Ngene Yesu yari umuntu abantu bose babura, ngene Yesu yari umuntu abantu bose atatu bamwiyumvira ko mu rungano rwiwe. Byagereranywa n'izo mbaho. Imana icongera ibwira Mose ati, kuri icyo gicaniro nyene uzujyanike icuma c'umuringa, kiba arico bazokwama bacanirako umuriro. Byagereranywa na Kristo. Iki cuma nta gicumuro cari cakoze, kuko batangira ko ibimazi by'ivyaha kugira ngo ibyaha byabo bivugwe, batangira ko ibimazi by'ishimwe kugira ngo babishikanire Imana. Umunsi wose, iminsi yose cakwama cakira k'umuriro. Byagereranywa n'ingene Kristo yari umunyamibabaro. Mbere ijambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu n'umwe yigeze amwiyumvirako. Niko byagereranywa. Rero igicaniro cyagereranywa na Kristo mu yandi majambo. Aha rero Bibiliya ivuze ngo umuriro wo ku gicaniro ntuzuzime, uze wame waka. Uyu muriro akamaro wari ufise, wakumiza imigenderanire hagati y'Imana n'abantu. Ko abantu bari bacumuye, bakira imbabazi zivuye muri uko gucana icyo kimazi. Abantu bagomba gushimira Imana, byaca mu guturira ibyo bimazi. Mu yandi majambo, umuriro w'Imana ku gicaniro byasigura ko kubaho kw'Imana ariho kuri, kubwiza bw'Imana ariho kuri, ko bigumizaho imigenderanire hagati y'abantu n'Imana. Imana ishimwe. Imana ibwira abahereza ati, rero ibi bikurikira
gushigikira muze mwame muvyitondera mwabiririmbye bavuze bati muzokwame muvyitondera uwo mucanwa ntuzubazimane uze wame waka ku murango nijoro uwushirako inkwi kugira ngo abantu bamwe baronka ingene bashobora guhura n'Imana, abantu bamwe baronka ingene bashobora kuganira n'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana rihejeje kutwereka neza ingene bene Aroni basamaye umuriro bazimana bagenda kurahura umucanwa hanze barawuzana bawinjiza mu ngoro y'Uhoraho. Ijambo ry'Imana rivuze ngo umuriro wavuye ahera cane urabaturira bose bagwaho. Mose arumigwa n'abari ihanga ryose rya Isirayeli barumiwe babonye ivyo bintu bibaye bagira ubwoba. Imana ibwira Mose ati gira Aroni. Mose acaragenda ahamagara abiwabo ati bino muterure abiwanyu mubasohore kuko Imana yarabivuze kizokwaba yigaragaza ukwera kwayo hagati mw'ikoraniro ry'abera. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ntiyemeye ko bene Aroni bonona ikimazi c'Uhoraho, benona ibikorwa by'Imana ko nuko arabahereza. Ijambo ry'Imana ritweretse ngo babateruye bambaye amakanzu yabo babaja inyuma y'aho bashaka. Bane dutabara, bane dutabara, Imana dutabara. Babateruye bambaye amakanzu yabo bari binjiye mu ngoro y'umuhema y'Uhoraho bagiye gutanga ibimazi. Ubwo bavuye yari ivyimba kuko batashoboye kubahiriza ivy'Imana yabageze. Niko uyu munsi bimeze mw'ishengero ry'Imana. Tucakira Yesu tucumva ubutumwa bwiza tukamenya ko turi abanyabyaha, tukamenya ko tudashobora kwikiza, tukamenya ko Kristo yapfuye ku musaraba ibicumuro byacu. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo twaciye duhabwa ububasha bwo gushika abana b'Imana, twaciye tugenwa duhabwa mpwemu yera aba muri twebwe. Bamwe bahawe kuba abaririmbyi, abandi bahawe kuba abavugabutumwa, abandi bahawe kuba abarongozi, abandi bahawe kuba abigisha, abandi bahawe gucuraranga. Umwe wese afite ikimwerekana ko mpwemu yera. Uyandi majambo Imana igomba ngo uwo mucanwa wase muri twebwe tuwuzigame. Mugabo uyu munsi abantu benshi bakora ibikorwa by'Imana ibyaha, bakora ibikorwa by'Imana ingeso mbi, bakora ibikorwa by'Imana kutubaha Imana. Nta kubaho kw'Imana kugisigaye mw'ishengero, nta kubaho kw'Imana kugisigaye mu bantu b'Imana, kuko abantu b'Imana bihaye ibyaha. Bane dutabara. Iyo Imana itashoboye kwihanganira ibyaha bya bene Aroni, niyo itazoshobora kwihanganira ibyaha bikorwa uyu munsi. Iyo Imana itazoshobora kwihanganira agakengere gusuzugura amaraso yasesetse ku musaraba. Bane dutabara, Bane dutabara. Ku munsi wa Pentekote ijambo ry'Imana rivuga ngo usomye mu Byakozwe n'igihimba cya kabiri, Bibiliya ivuga ngo Yesu ababwiye ati nimugende i Yerusalemu murindirireyo ubushobozi bwa mpwemu yera buzobazako. Bumaze kubazako muzoba ivyabona byo kurushingira intama. Ababisirayeli abano bigishwa ba Yesu Kristo, Yesu agipfa ntibashobora gushingira intama Yesu, bari buzuye ubwoba. Ariko Yesu ababwiye ati nimugende mpwemu yera azoza kuri mwebwe. Mpwemu yera amaze kumanuka, Bibiliya ivuga ngo ibirimi by'umuriro vyigabanganije ku mitwe yabo, batangura kuvuga ubutumwa bwiza, batangura kuvugishwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hakijijwe abantu bashika 3,000 uwo munsi. Kubera iki? Bari buzuye umucanwa wa mpwemu yera. Haleluya, haleluya. B'Abayuda babatera ubwoba, b'Abatama babatera ubwoba, barahagurutse barashingira intare Yesu, baravuga ati mwe mwabamba niwe tuvuga, yarazutse kandi agomba gukiza ubuzima bwanyu. Kuki? Bari buzuye umucanwa wa mpwemu yera. Haleluya, amen, amen, amen. Bari buzuye ukubaho kw'Imana. Raba ingene ishengero ryabo ryagiye rikurikira, mubikurikirane neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Ananiya abonye ingene ishengero rimeze, abonye ukubaho kw'Imana kuri mw'ishengero, anezerwa n'ibikorwa bikorerwa mw'ishengero. Hari abantu benshi banezerwa no kunyuranya amaguru, hari abantu banezerwa n'ibyo turiko turakora hano, mugabo ata mutima wo gufatana n'Imana bafise. Aza guhenda Abatama arababwira ati ivyo nagurishije ngibi, rero ngomba gufatanya namwe. Petero yuzuye mpwemu yera aramubwira ati Ananiya, ibi nivyo waguze. Avuga ngo yego, uwo mwanya yapfiriye imbere y'intumwa, umugore wiwe apfira imbere y'intumwa. Bibiliya ivuga ngo nta muntu n'umwe yatinyutse kwifatanya n'ishengero. Abantu bose baratinye, barabonye ko ivy'Imana ataburyarya bibamo, barabonye ko ivy'Imana ataburyarya bibamo. Mbere Bibiliya
ivuga ngo n'abaza kwifatanya n'ishengero barihana by'ukuri kandi bakwa amaboko bakizwa. Ariko uyu munsi turiba tukaza tugatamba, turasambana tukaza tugatamba, turabesha tukaza tugatamba, turagira ubujyaja tukaza tugatamba, tukibaza ngo Imana iri kumwe natwe. Imana idutabare, Imana idutabare, Imana idutabare. Imana igomba urungano rushasha, Imana igomba abantu bashasha buzuye umucanga wa mpemu yera, buzuye ubwiza bwa mpemu yera, bashobora guhaguruka bakavuga ubutumwa bwiza maze Yesu akagaruka gutora ishengero. Haleluya. Imana nta bujyaji ikeneye, Imana nta bujyaji ikeneye. Wabonye kuri bene Aroni ubujyaji yarabwase, ni kuri Ananiya ubujyaji yarabwase. Reka tubandane. Petero ngo ariko aragenda, ijambo ry'Imana rivuga ngo hari isazi 9 yagiye ku rusengero, ikimuga cyari kwibarabara cyari imbere y'urusengero kiraza kibwira Petero ati numufashe. Ariko bibiliya ngo Petero yuzuye mpemu yera arakibwira ati nuhaguruke utambuke. Haleluya. Petero yuzuye mpemu yera, Petero yuzuye ubushobozi bw'Imana, aramubwira ati haguruka utambuke. Ikimuga kirahaguruka kiratambuka. Kuki? Nuko yaruzuye umucana wa mpemu yera. Uyu munsi ukubaho kw'Imana muri twebwe tubona ngo nta gaciro bifise. Niba n'abari mu buntu bw'Imana abantu benshi barabakitura, bajya bakurikiye ibyo. Ariko nje kukubwira ngo ikintu gikomeye nukureka mu mucana wa mpemu yera wake muri wewe, nukureka umucana wa mpemu yera gukore, nukureka mu bushobozi bw'Imana gukore, ushize igikorwa bwahamagariye gukora. Ijambo ry'Imana rirambwira ingene Pawulo ariko aravuga ubutumwa bwiza, ariko arabwira ubutumwa bwiza ishengero cya Kayisari, maze nk'umusoda araza agomba kubuza ko yumviriza ubutumwa bwiza. Pawulo yamubwiye ati uyu mwanya ni uwubi. Uwo mugabo yaciye ahuma, uwo mugabo Pawulo aravuga ubutumwa bwiza bamuganize. Ni ubushobozi bukenewe uyu munsi. Hari abantu benshi bananiwe gukizwa, bakeneye kubona ingeso nziza zivuye muri twebwe. Hari abantu benshi bihebuye isi n'icizigiye ishengero kubera ko ubujyaja bwinjiye mu ishengero. Harageze naho twiyambura ubwo bujyaja, harageze aho twiyambura ibyo byaha kugira ngo Imana bari igaragara muri twebwe, kugira ngo ubwiza bw'Imana bube ari bwo bugaragara muri twebwe, maze ntaba ari twebwe ariko Imana ishyirwa hejuru bahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ibi ni Imana ishaka, ibi ni Imana igomba. Tugomba guhaguruka mu izina rya Yesu Kristo aho tugaragaza ubushobozi bw'Imana. Hari ingabire za mpemu yera ziri muri twebwe. Umwe wese arafite uko yahamagawe, umwe wese arafite uko Imana yamuhamagaye. Mbega uko wahamagawe uri kuraka, wahora wandika indirimbo uracyazandika, mbega wahora wigisha uracigisha, wahora uvuga ubutumwa bwiza uracyabuvuga, wahora usenga uracyasenga, wahora ucuraranga uracyacuraranga, cyangwa ubikora mu buryo bw'umugenzo n'idini gusa atakubaho kw'Imana kurima. Imana igomba kukubaho kw'Imana kugaruka. Imana igomba igitinyiro cyayo kigaruka mu ishengero. Imana igomba igitinyiro cyayo kigaruka ku bayubaha, aho hagaragara itandukaniro ry'abubaha Imana n'abatubaha Imana. Haleluya. Tugomba urungano. Abo ni Imana igomba gukoresha, abo ni Imana ishaka. Bavuga bati nagomba kugaragaza ubwo buzima, nagomba kuba icyo nagenewe kubaho, nagomba kubyara icyo Imana yantumye kubyara. Aha twese ko mutubona ngaha benshi muri twebwe turamaze kubaho igice cy'ubuzima tuzobaho, cyane cya gatatu cy'ubuzima tuzobaho. Tubona umengo turi bato, ariko uruhare urabona ko kiri bamaze gukura. Abapfa bashaje, imyaka bapfa bafise, abapfa bakuze. Tuharuriye ufise utugabo usanga urukura yegereza. Nico gituma ata mpamvu yo gusinata mu gikorwa cy'Imana. Nico gituma Imana ikeneye abantu buzuye ukubaho kw'Imana. Nico gituma Imana ikeneye abantu bafise inzara n'inyota yo kuyikorera. Nico gituma Imana ikeneye abantu bagarukana ukubaho kw'Imana n'ihanga ryayo. Mu kurangiza, hari umukozi w'Imana yitwa Eli, yari afise abana b'abahungu. Abo bana b'abahungu bapfa amabono n'igikorwa cy'Imana, barabahereza. Imana iravuga ko izobicira rimwe kandi irabikora. Hari umuhungu yakuriye iwe yitwa Samweli. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo nta kuvugishwa kwari kugihari mu ihanga rya Isirayeli, nta n'ukwerekwa. Ariko Samweli amaze gushikira igikorwa, ukubaho kw'Imana kwaragarutse. Haleluya. Tugomba kugarukana ukubaho kw'Imana
mu makorari yacu, tugomba kugarukana ukubaho kw'Imana mu ishengero, tugomba kugarukana ukubaho kw'Imana mu buzi dukora, tugomba kugarukana ukubaho kw'Imana mu mashuri twigwamo, kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Yesu nawe nyene yari yuzuye umucano wa mpwemu yera. Usomye hariya muri Mariko igihimba ca 3 urabona ingene ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu baramuhemukirako, abagwayi agakiza abagwayi, abantu bataye ivyizigiro bagaruka kuri we, kuki bataja ku banyabwenge b'ivyanditswe, kuko Yesu yari yuzuye mpwemu yera. Uyu munsi tugomba ngo Imana idushoboze rero, umwe wese uko yahamagawe, uko yahararangije, umwe wese uko yahamagawe. Mbega wahamagawe gukora iki? Urashobora gusaba Imana ati Imana nshoboza gukora icyo wampamagariye gukora, shoboza uririmba uko wampamagariye kuririmba, ndagusabye mu mucanga wa mpwemu yera uri muri uvugwa wake muri jewe, ndakeneye kubaho kw'Imana ko kugaragara muri jewe, ndakeneye kukubona, ndakeneye kukubona, ndakeneye kukubona. Uriko urasoma bagiye mw'ikanguro muri za 89 ari hirya y'ejo, nta muntu yaje yasambanye yaririmba imbere y'abantu, mpwemu yera yamukura akamutabaza. Ariko uyu munsi barazi tugomba kubaho kw'Imana. Hariho ababibonye bari ngaho, abaririmbyi batanguye kuririmba, abantu bacurirwa mu mutima bagahinduka. Tugomba kubona ukubaho kw'Imana. Umuntu wese muri twebwe yumva ko akeneye gukoreshwa n'Imana, umuntu wese muri twebwe yumva ko akeneye kubaho kw'Imana, kwiyongeranya muri we avyaguke. Tugomba gusenga, utabishaka ntabwo uko bimeze. Umuntu wese yumva ko akeneye kubaho kw'Imana kugaruka muri we, kigitinyiro cy'Uhoraho kigaruka mu ishengero ry'Uhoraho, kuva aho byakabereye ni kera, aho duhagurukana umucanwa wuzuye mpwemu yera. Uwo muntu ahaguruke atangure gusenga, abwira Imana ati ubuzima bwanje ndabuguhaye, ndagomba kubaho nk'ukugomba, ndanse kumaramara nka bene Aroni, ndanse kumaramara nka bene Aroni bamaramariye hagati y'ikoraniro, bamaramariye hagati y'ikoraniro n'Imana ibibona. Vuga ati kubaho byakabereye ni kera, ahubwo ndagomba kugaragaza ukubaho kw'Imana. Haleluya. Dusabe mutambuko maze asenge. Mana mushobora byose, turagushimiye kuko ijambo ryawe, wewe wavuze ko ijambo ryawe ritazosohokera ubusa ngo rigaruke ubundi. Ikiri kintu gihambaye twibukijwe kuno mugoroba, urwaruka ruribukijwe ko umuriro udakwiye kuzima, amatara yame yaka, kugira turindire kugaruka kwa Yesu Kristo. Mana yo mw'ijuru, ndasengera urwaruka, uraruha kwitwara neza, uraruha kwama rugenda muri bo kwerekana amatara, muri bo bagende babona yuko ari abakristo. Ubarinde, ubafashe, Mana yo mw'ijuru, bazigame, ubagirire neza. Databuja nyaguhora ku ngoma, ubarinde kwishushanya n'ibya kino gihe, kuko iki gihe bigiye kigoye, aho urwaruka rumwe ruratwagwa n'ibintu byinshi, rurimo rurasamazwa n'ibintu byinshi. None turabasengeye, ubandanye kubafasha Mwami, kandi umuntu yoba akozwe kuri n'iri jambo ikaba rimukoze ku mutima, uramuha kwihana bugufi, yihane. Birashoboka ku muriro wowe wamaze kuzima wa mpwemu yera. Mana yo mw'ijuru, mumufashe kugira Mwami yongere yihane, yongere abandanye urugendo. Urabandanya gufasha rero, urabandanya kubagirira neza. Turasengeye n'umwene data ahejeje kuvuga ijambo ryawe, uramukoresha kandi wamumwongera n'iyindi mizingo myinshi yo kuzoza arafasha urwaruka ndetse n'abandi. Urakoze, turagushimiye kw'ivyo byose kubikoze, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.